Mbega uribaza yuko hari umuntu yoshobora kujya mu kibanza cawe? Uribaza yuko hari umuntu yoshobora gufungura mu kibanza cawe? Kurya rero ata muntu yoshobora gufungura mu kibanza cawe, nico kimwe nuko ata muntu yoshobora gukora mu kibanza cawe. Nta muntu yoshobora kugenda mu kibanza cawe. Nta muntu yoshobora kuvuga mu kibanza cawe. Nta muntu yoshobora kubona mu kibanza cawe. Nta muntu yoshobora kuja mu kibanza cawe. Hanyuma naguma ndakwibutse kano kantu, ndabizi yuko wifuza gushaka ku iterambere, ndabizi yuko ushaka gukura mu buzima bwawe. 90% n'ivyiyumviro, aha ndavuga ku iterambere, 90% giterambere giwawe bizovana n'ivyiyumviro uzoba ufise. Hanyuma 10% bizovana n'ama action canke ivyo uzogenda urakora. Muravyumva kino kintu ni ikintu gihambaye cyane. Umunsi nagitahura naramenye yuko ntegerezwa gusubira kuri jewe nyene, ngasubira nkibaza ibibazo kuri jewe nyene. Nico gituma nza kukubwira akantu kamwe muri ino video. Ndaguha ikaze ha kiganiro, nongera ndagushimira cyane, nkashimira umuntu wese ari ngaha yama afata umwanya wo kumviriza bino bintu turiko turavuga. Kuko kenshi abantu twama turiko turavuga ngo dushaka gushika ku iterambere, dushaka gutunga, dushaka ubutunzi, ariko ugasanga umuntu vy'ukuri ariko arafata inzira inyuranye na vya bindi ashaka gushikako. None wifuza gushika ku butunzi gute ariko wicaye ahantu hari urwamo uriko urumviriza nka video nk'iyi? Ni video isaba yuko wicara ahantu ukiyumvira canke ukumva ivyo ndiko ndavuga, kugira ngo ushobore nawe kumva kurahuramo ubwenge burimwo, hanyuma gutyo ushobore gukoresha ivyiyumviro muri ry'iterambere ryawe wifuza, hanyuma ushobore gushika ku iterambere. Hanyuma rero ukumva ivyo turiko turavuga bikuryoheye, kora subscribe, wongere uduhe like kugira ngo ino video ishobore kwerekwa n'abandi bantu bari hirya no hino, kugira ngo bashobore kumva bino vyiyumviro biri muri kino kiganiro. Hanyuma ngira ko nshimira abantu bari muri USA, nshimira abantu bari muri Canada, nshimira abanyarwanda, nshimira abarundi mwese, nshimira abantu bari muri Australia, nshimira abantu bari Germany, nshimira abarundi bari muri Belgique, nshimira abarundi bose bari un peu partout kw'isi. Ukuntu muguma mudukurikirana biradutera intege cyane. Biraboneka yuko vy'ukuri tuba turiko turakora twirorera, ariko hari abandi bantu benshi baba badushigikiye. Uno munsi rero nagomba ntanguriye kuri kino kintu. Hirya y'ejo narakoze video aho nerekanye business zine umuntu yoshobora gukora kugira ngo ashobore gushika ku iterambere. Ni business vy'ukuri zumvikana, ni business vy'ukuri hamwe ugerageje kumviriza wumva yuko ari ibintu vyumvikana vy'ukuri. Ariko abantu kenshi na kenshi muzorabe, iyo uri kurakurikirana ibiganiro canke iyo uri kuraba ibintu, kenshi urashobora kuba wicaye mu ma distraction, urashobora kuba wicaye mu bintu bigusamaza, hanyuma ngo urashaka gukurikira ikiganiro. Nukuri ntacu ushobora gukurikirana. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Ikintu nabonye muri no video nakoze nuko abantu benshi baciye baza inbox barambaza ngo none ibi bintu twobikora gute, ibi bintu vyogenda gute. Vyumvikana yuko rero umuntu ataba yakurikiye kugira ngo yumvirize ivyo tuba twavuze vyose. Urumva arashobora ko yumvirije amasegonde 5, amasegonde 10, hanyuma akibaza yuko yabitahuye. Nico gituma baca baza kubaza ibibazo hariya inbox. Nico gituma umuntu acagumwa abaza ibibazo. Ariko nagomba ndakubwire ikintu kimwe. Agasanga wifuza vy'ukuri gushika ku iterambere, nukorere kuri wewe nyene. Iki ni ikintu cyambere wotangura kwiga muri ino video, nukorere kuri wewe nyene. Kuko reka ndakubwire ikintu kimwe, ni waba ufise ivyiyumviro bimeze nabi, ni waba udafise ivyiyumviro bitumbereye, ni waba ufise ivyiyumviro biri negative, ni waba ufise ivyiyumviro byo kuvuga ati ibi ntibishoboka, ni waba ufise ivyiyumviro bitameze neza, iryo terambere n'ukuri uzoryumva ku matwi. Kuko abantu benshi kubisanzwe barashobora kuba bafise ivyiyumviro biri negative muri bo, ivyiyumviro biri negative mu mutwe wabo, ivyiyumviro byo kutifuza yuko uwundi atera imbere, ivyiyumviro byo kwiyumvira nabi abandi, ivyiyumviro byo kugirira nabi abandi mbere. Hanyuma none agasanga ufise ivyiyumviro nk'ivyo, wibaza yuko woshobora gutera imbere gute? Ndagusavye unyishure muri kino kibazo. Wibaza yuko woshobora gushika ku iterambere gute? Mwibuke kino kintu natanguye mvuga yuko muri ino terambere umuntu aba ariko arirukamwo. Muri iri terambere tuba turimwo vy'ukuri birasaba yuko ukorerana cyane ku vyiyumviro vyawe, usubiramo ivyiyumviro vyawe, ukavyalinya n'iterambere ushakamo. Iterambere rero tuba turiko turajamwo
ntibisaba yuko ufise ivyiyumviro biri negative, birasaba yuko uba ufise umutima wuguruye, birasaba yuko uba ufise umutima wugurutse, birasaba yuko nawe mu byo uba uriko urajamwo ushobora kubona ikintu umuntu ariko arakora ukavuga ati uwo muntu natera imbere, uwo muntu natera imbere by'ukuri, niyiterera imbere yarakoze, natera imbere yarakoze. Ariko by'ukuri wifuza ko wotera imbere gute kandi ubonye ikintu ciza gishikiye mugenza wawe uca utangura kugiponda? Ufise ivyiyumviro biri muri wewe, wifuza yuko utera imbere gute ubonye ikintu gishikiye murumunawe, your brother, your sister, uca utangura guponda, uca utangura kuvuga umengo by'ukuri wari wifuza yuko kijya kintu ari kibi cyo mushikira, uri kumuba hafi yo kumwumviriza cyangwa kamuha impanuro, ugatangura kwerekana wa mutima wawe w'igikoko, wa mutima wawe uri ufise low vibration, nukuvuga wa mutima wo gukritika, wa mutima wo kuvuga amajambo mabi. Ayo majambo mabi pfumuya gumiza kuri wewe ariko ntuyatere. Burya ikintu nama mvuga ikintu kimwe, iyo uteye ikintu burya kiragaruka. Iyo uteye ikintu, iyo uvuze ijambo, kuvuga ijambo nico kimwe no kubiba, ico kimwe no kubiba. Iyo bivye ikintu, iyo bivye ibiharage uzokwimbura ibiharage, iyo bivye kibi uzokwimbura ikibi. Nta kindi ushobora kwimbura, nta kindi kirengeye ngaho ushobora kwimbura. I'm telling you. So ino video turiko turakora nibaza yuko ari video y'ivyiyumviro na cyane cyane. Kurya rero atawundi muntu yoshobora kwiyumvira mu kibanza cawe, canke kurya atawundi muntu yoshobora gutera imbere mu kibanza cawe. Nico gituma na wewe utegerezwa gukora ibishoboka vyose mu buzima bwawe kugira ngo ushobore kwiteramwo canke kugira ngo ushobore kugira imbuto canke ibikuvako vyiza. Namamvuga kenshi, namambwira kenshi abantu yuko twoza turafata umwanya wo kugira ngo dushobore kwimenya, kugira ngo dushobore kwitahura, kugira ngo twibaze vy'ukuri ivyo turiko turagiramwo canke ivyo twama tuvuga canke ivyo twama dukora, eske ivyo ndiko ndakora biri positive? Mbega ivyiyumviro nama niyumvira muri jewe ni ivyiyumviro vyiza, ni ivyiyumviro vyo kugirira neza abandi? Nico gituma nama mbwira abantu, egome turi muri monde iri bize uguma wiruka muri turiya na turiya, ariko birasaba yuko worondera umwanya kugira ngo uzohore wiconnecta na wewe nyene, kugira ngo wimenye, kugira ngo umenye ibiri muri wewe, agasanga ugire bilan muri wewe, ubonye hari ibintu bibi biri muri wewe ukosora, uvuga ati iki kintu canke iyi ngeso ndakwiye kuyiheba, kugira ngo ushobore kuduga, kugira ngo ushobore gutera imbere. Nababwiye yuko 10% na action ni ivyo ukora, ariko 90% biri mu vyiyumviro vyawe. Agasanga rero ivyiyumviro vyawe ari vya bindi biri cheap, agasanga ivyiyumviro vyawe ari vya bindi bimeze nabi, iterambere biragoye kurishikako cyane. Nukuvuga yuko kugira ngo ushobore gushika ku iterambere, you have to raise your vibration. Ivyiyumviro vyawe utegeza kubiduza bikaba ivyiyumviro bimeze neza. Namba ndaba abantu benshi ugasanga ngo n'umukristo, ariko ukaraba ivyo ariko arakora cyangwa ukaraba ivyo ariko arakorera his brother canke her sister, ugasanga ni ibintu bimeze nabi cyane gose. How do you say yuko uri umukristo kandi ejo witeze yuko uzoja mu ijuru, hanyuma ukaburi kuratera imbuto mbi cyangwa ukaburi kuragirira nabi mwene wanyu? No, ntibishoboka mu buzima. So if you wanna, agasanga ushaka kwimbura ibintu vyiza, utegerezwa nawe gutera ibintu vyiza, utegerezwa kwerekana inzira nziza, utegerezwa kuba uri mu bintu vyuteza kwiyumvira neza. Iyo uri kuriyumvira neza rero, iyo ivyumviro vyawe bitumbereye biri ku murongo, niho uwo mubiri wawe ufise ikibiribiri dufise twama twishimira. Ariko naho ikibiribiri dufise, iyo umubiri bisanzwe ni ikintu gisanzwe cyane gose, ikintu gikomeye cyane ni mwemwe muri wewe, ni ivyumviro biri muri wewe. Iyo rero uriko uriyumvira ivyiyumviro vyiza muri wewe, niho nawe ushobora gutanga ibintu bimeze neza, niho nawe ushobora kuvuga ibintu bimeze neza, niho umubiri wawe ushobora kukoresha ibintu bimeze neza. Mugabo tanke ivyiyumviro vyawe bizoba bigitose, bizoba bikimeze nabi, bizoba ari ivyiyumviro byo kugirira nabi abandi,
nta na rimwe uzokwigera ushika ku iterambere ryawe, nta na rimwe uzokwigera ugira ivyiyumviro bitomoye, nta na rimwe uzokwigera umanifestinga, no kuvuga nta na rimwe ivyiza bizoza mu buzima bwawe, ariko uzokwama wimbura ibibi wibaza ati mbega vya bintu vyagenze gute, mbega vya bintu vyaciye hehe, muga kubera utaronse umwanya wo kwiconnecta kuri wewe, wo kwiconnecta ku mpemu yawe kugira ngo ushobore kwimenya, kugira ngo ushobore kumva uriwe vy'ukuri, nta na rimwe uzokwigera wimenya. Mbega bibaza yuko bajya bagenzi bawe bamakubwira yuko uri mwiza bose bakuryohererewe, bose bakunezerewe? Mbega bibaza yuko bajya bagenzi bawe bamakubwira ngo wambaye neza, cyangwa mbega bajya bagenzi bawe bamagushimira ngo wadusororeye nyinshi no munsi, wibaza yuko bose bakunezerewe? Bose barabinezerewe bijya urimo. Nico gituma naho uyi monde yacu yoba iri bize gute canke yoba itwokipa cyane, uza urafata umwanya wawe ukimenya, ntihagire umuntu akumenya ngo naka ngo turazi ngo icyanywa, ngo naka ngo turazi icyaje imisi yose, ngo naka turazi ibyo akunda kwambara. No, you have to know yourself kugira ngo ushobore kuzokwama wiconnecta kuri wewe, hanyuma ushobore kugira bira, ushobore kuraba. So rero 90% ni ivyiyumviro. No munsi nari nashatse tuvugane ku vyiyumviro, agasanga wifuza gutera imbere, agasanga wifuza gushika ku yindi level y'ivyiyumviro, agasanga ushaka gutanga ibiri muri wowe vyiza, agasanga ushaka kwerekana canke kuba the best version of yourself, kuba wa muntu wifuza kuba mu buzima bwawe. You have to change your mind, you have to change your thought. Okay? So nashaka kugusangiza kuri no munsi, sinashaka kuvuga amajambo menshi, ariko nibaza yuko kano ka video ndagakoze neza, na ka video kari quick gashobora kubwira ibintu vyinshi. So subscribe to my channel agasanga atavyo urakora, hanyuma wongere usharing this video to your brothers. Jena yumve ga sport imisi yose nama ngira ga sport ku mugoroba kugira ngo shobore kuryama ameze neza, kugira ngo shobore kuryama ndi fit, so kugira ngo nanje shobore kuvyuka ameze neza. So reka tuzosubire mu kindi kiganiro, mu yindi video atuzwa turiko turavuga ku kindi kintu cyo shobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika ku iterambere ryacu, kugira ngo dushobore gushika ku byo twifuza mu buzima bwacu. See you next time.